Amahoro nizere ko mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye n'umwe wese aho ahereye. Twagarutse rero muri top 10 y'ibikuba biriko biravugwa cyane kuri uno munsi cyane cyane mu makuru ya sport. Ukaba utarakora subscribe niwo mwanya wo kuyikora kugira ushobore kuza urabana nacu uko bukeye nuko bwije. Tugusaba ukore aho handitse subscribe cyangwa se abone na telefone yawe irimo ushobore gusangiza video abandi cyangwa se wandika muri commentaire uko uba ubona ibintu bimeze. Inkuru rero iravuga cyane hano ku makuru ya sport yaba hano mu Burundi cyangwa se igena no kusatandukanye ni El Clasico mu gwa FC Barcelona na Real Madrid imigwi yama ihanganye buri munsi ko bukeye nuko bwije. Mugabo uyu munsi ni abagore no kuvuga uyu munsi hari El Clasico aho baza kuba bakina bahurira mu mikino ya UEFA Champions League aho baza kuba bakina uyu munsi bafise urukino rwo kuza gukina kugira hashobore kuzoboneka umugwi uzoba uhura n'ubundi muri kimwe cya kabiri. Ni kuvuga uyu munsi batewe agateka kuza gukina kuri stade Camp Nou Sportif Camp Nou aho baza kuba bakina urwo rukino. Ariko igitangaje cyane abafana ba Real Madrid sinzi ko ari ukuyakira, sinzi byabafashe. Ni kuvuga umugwa FC Barcelona mu nkino 20 baheruka gukina umugwa Real Madrid bashoboye kuba utsindamo urukino rumwe rwonyene. Ni kuvuga sintuzi rero umunsi nimba umugwa Real Madrid zo kuba ushobora kwigarama ino equipe umunsi ugatsinda. Baje kuba batangaza amakuru atandukanye aba mutoza cyane n'abakinyi bavuga ati uyu munsi naho mu adversaire akomeye bashobora kuza gukora ibitangaza, ariko reka tubirinde tuze kuraba uko biza kuba bimeze. Ku munsi w'ejo rero haheze umugwi wa Bayern Munich ni waje kuba usezerera Chelsea aggregate ushobora kwitsinda ibitego 5-3, ukaba ari wo uzoshobora guhura n'umukinyi n'umugwi wa Real Madrid cyangwa se FC Barcelona Femeni mu gihe uza kuba warenganye. Coupe du President rero hano iwacu mu Burundi naho nyene yagarutse. Turetse yuko hatangura gukina imigwi mito ikindi byiciro bitandukanye igakurakuranamo. Ubu rero aho hageze bafata ya migwi yarenganye bakayihuza n'umwe muri Primus League. Umunsi hari inkino nyinshi zitandukanye mbere zishika kuri 10 aho umugwi wa Vita Muyinga uza kuba utana mu mitwe n'umugwi umugwi wa Vita Muyinga uza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Message Ngozi. Umugwi wa Young Boys uraza kuba ukina na Vitaro. Umugwi w'ubumwe uza kuba ukina na Bomamuru. Umugwi twakomeza utsinde FC Ngozi uraza kuba utana mu mitwe na Kanza United. New Force Academy uza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Aigle Noir. Umugwi wa Ngozi City uza kuba utana mu mitwe n'umugwi witwa Malaika w'Ikarusi. Umugwi wa Musongati AS uraza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Musongati FC. Subwiye imigwi simwe. Umugwi wa Rapido Academy uraza kuba ukina na Rukinzo, hama umugwi wa Rock City w'Inyanza uraza kuba ukina utana mu mitwe n'umugwi wa Visio FC. Inkino zishika kuri 10 nizo za kuba zikinwa kuno munsi muri za nkino zo muri Coupe du President bakinira igikombe cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe cha Primus League iho gisikaze imisi mike kikarengana. Iyi ni nkuru iragaruka hano muri Primus League yacu mu Burundi nuko usanzwe yitwa umukuru wa FIFA yakeje umugwi wa Aigle Noir aheruka gutwara igikombe, aho bandikiye itangazo ubakeza kuba umugwi wa Aigle Noir washoboye gutahukana igikombe mu nshuro zawo zikurikiranya umwaka weze baragitwaye n'ubwo bashoboye kuba bongera gutwara kino gikombe. Umukinyi yitwa Donnarumma bivuga ko yarize ijoro ryose kumvo zuko umugwi wiwe w'Ubutaliyano utashoboye kuronka itike y'igikombe c'isi. Byaje kuba bimubabaza ararira amosozi menshi. Yabitangaje ku binyamakuru byiwe bya Instagram avuga ati neze ijoro ryose, ariko nuko biruko kuba nari umuntu ari mu bayoboye uno mugwi cyangwa se ufatikwa ko, ariko twatubuze itike yabaje cyane. Ariko nuko biruko no kwiyakira tukabandanya ibikorwa muri Liverpool. Ngo nyuma yuko uwitwa Mohamed Salah yakinye makirenga 10 yatangaje yuko agiye kuva muri uwo mugwi. Baraye babonye undi muntu umusubirizi bashobora kuzosinyisha muri rinoci, aho uwo musore asanzwe akinira umugwi wa Porto amaze kuba mbere afasha no mu bitego bishika kuri 6. Urifuza kuzomugura miliyoni 32 z'amayero kugira ashobore kuba umusubirizi wa Mohamed Salah, ashobore kuba yandika amateka menshi akomeye. Tarakora subscribe kandi subscribe kugira tubere kuzokubana buri munsi uko bukeye nuko bwije. Umugabo yitwa Johnny Obimika yaje kuba avuga kuri Enzo Fernandez ati aha muri Chelsea kiraro cyangwa se ibuye uhagararaho ugasimbira mu wundi mugwi. Nimba wumva umutima wawe uri i Madrid urashobora kugenda, ntugikwiye kuba wambara iyi jezi ya Chelsea, ahubwo wari ukwiye kugenda mu mugwi wifuza kujamo. Ariko kubera twebwe dukinira igihango cyangwa se irogo ya Chelsea, ntitwifuza ko rero uguma
utuvugiraho ibya Real Madrid mu gihe ukiri muri kino kibanza. Ni ukuvuga rero umugwi kigira 8 ni ukuvuga umukinyi Ousmane Dembele yabonetse ku kibanza cya mbere mu bakinyi bo mu France basanzwe bakina Ligue 1 ahembwa amafaranga menshi. Cyo tubabwira abakinyi bashika kuri 6 basanzwe bakina ahembwa amafaranga menshi. Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain asanzwe ahembwa amayero ashika ku miliyoni 18 agasubira Marquinhos ahembwa miliyoni 13 agasubira wita Hakimi ahembwa 13 n'ibice bibiri. Marquinhos ahembwa 13 n'ibice 3 nawe 13 n'ibice bibiri wita Hakimi. Lucas Hernandez ahembwa 13 n'ibice bibiri. Uwitwa Zaire Emery ahembwa miliyoni 11 n'ibice 4. Uwitwa Vitina ahembwa miliyoni 10 n'ibice 8. Yerekana yuko uwo musore wa hariya muri ya mugwa Paris Saint-Germain ariwe ashobora kuba ari kararonka agafaranga gatubutse hariya muri ico gikombe. Mu gikombe c'isi rero mu Burundi yifuza kujaho cyangwa se umunyarwanda cyangwa se uri muri East Africa azosaba gatubutse mbe azoboneka cyangwa azobasanzwe bayo. No kuvuga na amafaranga shika kuri meshi nyuma yo kuronka visa yo kuzoja kuraba igikombe muri Amerika bisanzwe bigoye abeshi babibura. Sinzi uko azoshobora kuriha iyo visa agiye kuraba urukino gusaba ku bege mu Rwanda bwo haraba ariyo beshi agiye kera bashobora kuzoraba urwo rukino. Abone bafise amahirwe kuzoshobora kuraba urwo rukino. No kuvuga rero bivuga ko azinguruse hazorihwa amadolari majana 87. Kuvuga akoni ku rukino rwa zohuza mu Portugal na DRC Congo nyuma uko like balance qualification mu migwi bazohura hazobonekamo na Congo, aho rero amafaranga amadolari majana 87 ariyo umuntu uzasabwa kariha. Uje w'igiciro ca leta cemewe yoba ari miliyoni 700 ndababa kugira ushobore kuraba urwo rukino. Naho uje kuri Noir hoho usanga ari miliyoni 5,522 kugira ushobore kuraba urwo rukino. Aho rero igihe cyo kwinjira muri stade mbega amafaranga y'itike ya visa sinzi reko twaba turonka umurundi azoserukira chance umunyarwanda akaja kuraba urwo rukino adasanzwe abayo kugira aje kunezereza umubiri wiwe. Inkuru yashika kuri 10 mu president yitwa Joan Laporta wa FC Barcelona aje kubavuga yuko anniversaire y'imyaka 150 ngatazoba hari tuzirenga zoba yaragiye hehe. Aje kubatangaza ngo ntibaza yuko kuri yo monde azoshobora kuba ahari. Nakoze rero mwese twabanye wanejeje n'ikane twagiriye ku munsi kwa subscribe, like, share na comment ishobore kuza ubana natwe buri munsi uko bukeye nuko bwije. Wakunze video nturengane udakanze kuri like, share na comment. Sa rero mwakoze cyo twabanye ni parfait. Badaye mu subscribe ku nyamakuru byacu naho utare tukane kuzindi ngo ciao ciao.